Tubanje kubaramutsa mu izina rya Yesu abakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye no kubakengurukira ko mwaretse ibindi byose mukifuza kuza guteramana natwe kuri uyu mugoroba uhoraho abagirire neza. Uno musi rero twifuje kuganira namwe kubijanye n'umukenyezi yibungenze. Umukenyezi yibungenze uko mubizi agira ibibazo byinshi, ahura n'ingorane nyinshi, kandi namwe munavyumva novuga ngo ni inzuba yinjiye mu yindi. Kuvuga ngo umuntu aremerwa muri wewe ugenda uvuga ukora byo bahora ukora ibitangaza by'Imana. Mu bantu nje avuga ngo bakwiye gushimira Imana cyane n'abakenyezi. Murumva nabo Imana idukora mu bitangaza. Uno musi kuje kuganira namwe umukenyezi yibungenze tumenye niba birakorwa muri we gushika ku mezi 9. Reka noneho rero imbere yuko tuje mu bundi bumenyi tubanze dusome Bibiliya twumve icyo Imana yavuze. Mu gitabo cy'abacamanza 13 haravuga ngo ukuvuka kwa Samson. Kandi hari umuntu w'Isowari ahamere ku murongo wa 2 13 murongo wa 2. Kandi hari umuntu w'Isowari wo mu muryango w'Abadani yitwa Manoa. Umugore wiwe yari ingumba itigeze kuvyara. Umumarayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore aramubarira ati: "Raba uri ingumba, ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uzovyara umwana w'umuhungu. None rero uzuzira akaziri, ntunywe vino canke ikiboreza na kimwe, kandi ntuzujye ikintu na kimwe gihumanya, kuko heraba ugiye gusama inda uvyara umwana w'umuhungu, kandi ntihazagira urufuhe rumugera ku mutwe, kuko uwo mwana azoba umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abakure mu maboko y'Abafilisitiya. Imana ihabwe icubahiro." Aha murumvise neza amategeko uyu Mukamanoa yahawe. Haravuze ngo uwo marayika yaramubwiye imbere yuko asama, aramubwira ati: "Mvere wari umaze igihe uri ingumba, ariko ubuzosama inda uzobyara umwana w'umuhungu." Ariko hari amakondisiyo yamuhaye. Niyo ngomba ko duhagarara ko ku murongo wa 4. Aravuze ngo uzuzira akazi ikintu cya mbere ntuzonye vino canke ikiboreza kindi cyacho cyose, kandi ntuzujye ikintu gize gute gihumanye. Igituma muhaye amakondisiyo niki namwe mwanze mu byumve. Bwa mbere amubwiye ntazanywe ikintu cyose kiboreza, ntazanywe vino, ntazanywe ikiboreza na kimwe, kandi ntazajye igihumanye. Namwe mwanze muyazi igituma abibwiwe nuko mu bushobozi mu byo uwo mwana azokora bizovana n'ukuntu yariye n'ukuntu yanyoye. Abavyeyi benshi yugize herere mu kurya no mu kunywa niho umuntu apfira. Namba mubona abantu babaye bidebire, namba mubona abantu bakora amanyanga mu isi, namba mubona abantu bibicanye ni banyina babagaburiye nabi bakiri mu nda. Isi nayo ikakongerereza aho reregwa, ikakongerereza nabo murerana ninde ruhabwa. Ariko ikintu cya mbere kiba kikugize mu bwonko bwawe ni ibintu ujya bwa mbere ukiri kugira gute mu kuremwa kwawe. Si wenyine yahaye amategeko, si Samusoni gusa, ahubwo na Yohana turabisoma muri Luka, kuko tugomba kwishimikiza ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye neza icyo Imana kuko niyo yaremye abantu. Muri Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 13 aravuga ngo umumarayika aramubwira ati: "Ntacu utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumvise, umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezerwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'Umwami Imana. Ntazonywa vino cyangwa ikiboreza na kimwe, azokuzwa mpwemu yera uhereye kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi mu Bisirayeli n'Umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana, n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira Umwami Imana ubwoko buranye. Imana ihabwe icyubahiro." Mwumvise ibikorwa Yohana yagomba gukora, ariko ibikorwa byose kugira ngo azabikora bishobore, Imana yabonye ko bidashoboka atariye neza cyangwa anywe neza. Ni nacyo gituma Imana yonyine yaritumira mu marayika aza kuvugana n'umudamu imbere yuko asaminda kugira ngo amenye ibyo agira gute, amenye ibyo azofata. Ko Imana yarabaga agaciro ko umuntu n'ibyo azokora, Imana igasanga biraremereye. Namwe nimwibaza ico gihe Imana yarabona ko bikenewe kira gihe cya kera, abantu batari bwo none kare imico n'ingeso n'isingo none kare. None mu vyumva gute ntibishurize cyane muri gihe cacu. Nico gituma rero abantu
bariko barasama muri iki gihe bagomba kuvyara abana bazima bazogirira akamarisi nabo akabagirira akamaro bagomba kwitaho cyane kujya no kunywa kuko marayika yatumwe kuri Yohana none kuri Zakariya wundi atumwe kuri Manoa ariko bose hari ibintu bishimikije nta bindi bababwiye birebire ntibavuze ngo utegure ngo hazoryama neza ngo gatanda keza ngo utegure ahubwo ikintu cya mbere yitayeho n'ukujya no kunywa iyo niyo ererera abavyeyi beshi dukora abamama dukora ukitaho gusa ingena zo kwambara nzogenda kugura impuzu aha muri Champs-Élysées ibintu ukabona ko uzogura ibintu bya hataye mugo utitayeho uwo mwana cyazovamo mbega umwana ngomba kuvyara azokora iki azomara iki mwisi iyo umuntu amaje kwiyumvira ibyo ntihaba yumvira ibyo by'agaciro kandi nta handi bivani mu kujya no mu kunya ko mu biswa marayika ari bagize gute abamarayika bose ari babiri baguma mensita kuvyo kujya nivyo kunywa utaravye imfungurwa mura nivyo umuntu azonywa wizere neza kuzovyara umwana azoba ikibazo kwisi ku bantu muri societe no ku mana kandi no twigire ku mwana ari mu nda ya nyina ikintu cyambere tugomba kumenya neza nuko iyo umukenyezi asamye nuvuga ngo izo mbuto zibiri iyo umukenyezi niyo umushinga nta zihuye ntabwo zisha zigenda direct mu gitereko oya namba ahubwo zifata urugendo rw'iminsi ndwi niho zishika mu gitereko mu kwezi kwa mbere rero nuvuga ngo umunsi ugira 23 w'ukwezi kwa mbere niho umutima uwo mwana utangwa kugira gute kuremwa no gutangura gutera urumva rero nuvuga ngo umukenyezi agomba kumenya ibintu biko birakorerwa muri we indani kugira ngo amenye n'ibyo afungura nuko yifata igihe cyose utamenye ibiko birakorerwa muri wewe ushobora kubifata minenebwe ntumenye ngo ngeze turagomba ngo abakenyezi bajijuke bamenye babiko birakorerwa mu nda zabo ukwezi kwa mbere nico gikorwamo ubwa mbere izo mbuto ziragenda zikagenda zigafata urugendo rw'iminsi ndwi zigashika mu gitereko umunsi wa 23 niho umutima utangura kugira gute uwabaremwe niho utangura komera nk'utangura gutera mwavyumvise rero uvuga ngo nukwitaho rero kumenya ngo uwo mwana abakeneye kugaburirwa iki kugira ngo uwo mutima uzatere neza nubwo rubuto ruzakigwe neza mu gitereko rusange hameze neza ikindi cya kabiri mu kwezi kwa kabiri ukwezi kwa kabiri hoho amaso umunwa amazuru aho bizoba habatangwe kumera nk'ahantu hari akarongo gasanga umengo na karongo baciye hatangwe kugaragara ahantu hazoja amaso hazoja izuru hazoja umunwa na hazoja amatwi hose atangwa kumera nk'ahantu hari iki nk'ahantu hari akarongo ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu hoho rero hatangura kuboneka ahantu hazoja udutoboro ahantu hari udutoboro tw'amazuru udutoboro tw'amatwi agatoboro k'umunwa udutoboro two kwihagarika aho niho tugira gute niho dutangura kugaragarira mu kwezi kwa gatatu ikindi kigaragara inkuru mwana subira inyuma mu kwezi kwa kabiri ikindi kigaragara nuko cyo bokwita uruzogi naho niho rugira gute niho ruremegwa mu kwezi kwa kabiri ikindi nuko amaboko n'amaguru naho nyine bitangogira gute bitangura kuremwa mu kwezi kwa kangahe kwa kabiri nuvuga ngo ubwa mbere ndasubiramwo kugira ngo mufate neza bwa mbere twumvise yuko n'umutima utera mu kwezi kwa mbere no kuba yinstaye neza mu gitereko ariko mu kwezi kwa kabiri noneho hatangura guca uturongo hazoboneka amaso hazoremwa amaso izuru n'umuntu n'amatwi hagace haboneka na cordon ombilical ahantu uruzogi nago ruraremwa icya gatatu kiremwa n'amaboko n'amaguru aho bizogira gute aho bizoja hatanguye kuboneka aho bizoja mu kwezi kwa gatatu noneho rero niho rero twadutoboro tutangura kugaragara aho umuntu azohemera ari mu mazuru ari mu gutwi ari mu kanwa ari no mu bihimba by'irondoka niho ahantu hose hazobudutoboro turatangwa tugira gute tugatangura kugaragara twokwita nk'imigaga ubona ko hari imigaga y'ahantu hazobudutoboro naho ukwezi kwa kane niho rero umwana atangura kuba umwana yitwa fetus kubera aho bebe ariko birava mu mazi bitanguye kure mu ikintu gifatika bitakiri uruzire kandi kindi naco muri uko kwezi kwa gatatu ubwo niho novuga ngo kiba kimaze kumenya nk'ikintu kimatanguye kuguma kivuye kuba uruziri mugo gitangogira gute kuguma noneho rero mu kwezi kwa kane hatangura ibihimba bijejwe imfungurwa novuga appareil digestif ibihimba bijeje gutunganya imfungwa zacu hamwe n'ibihimbwa bijeje kwihagarika niho bitangura kugira gute niho bitangura gukora ikindi kiboneka mu kwezi kwa kane na nurukoba
rwitwa lanigo rugomba kumera nk'agasashe umengo rurabonerana niho ruza kuri uwo mwana kandi ingohe zo hejuru no hepfo mu kwezi kwa kane niho zigira gute niho zijako tugeze mu kwezi kwa gatanu noneho rero hamwe hari twaturongo y'amaso atangura akaboneka hamwe hari twaturongo mu kwezi kwa kabiri uho none haratangura mu kwezi kwa gatanu akaboneka amaso akaja habona imishatsi imera no ku kwezi kwa gatanu noneho intoke zigatangura zikajako utwara kandi niho icyo bita liquide amniotique najya amazi umwana bamwo niho atangura kugira gute guhindurwa mu isangwe amazi ayo mazi agomba guhindurwa ku minota 30 gize gute ihaciye kandi kirazira kwa ayo mazi arenga litiro 2 agomba kuba yarenze iba ari ingwara yagabanuze kandi ziba ari ingwara ninaco gituma rero ayo mazi nihatangura guhindurwa ku minota 30 heze kugira gute agahindurwa ko muri ayo mazi ari ubucafu bw'umwana busohokera cyo gituma agomba kwa mahindurwa uko minota 30 heze kandi ayo mazi nyene mu rundi ruhande niho hacamwo ibishobora kugaburira umwana ibyangombwa vya gene nutriment bishobora gushikira umwana mu kwezi uko no kwezi kwa gatanu umvuze ko yameze imishatsi umvuze ko zanzara zaje ko wumvise ko noneho ya liquide amniotique tango ziragira gute ihindurwa tugendero mu kwezi kwa gatandatu ni bikiba biko birakorwa mu mukenyezi iyo yibungeza akabageze mu kwezi kwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu noneho ni atangura rero twavuze ko atangura kwihindukiza mu kwezi kwa gatatu bukebuke ariko mu kwa gatandatu ho riragira amamuvuma ukayumva ukumva nyine ko hari mu mwana ikindi atangura konka intoki ivyo bigaragaza ko ubwonko bwe bwamaze kugira gute bukora neza hama y'amaso none hatangura gakanura agakanura kari munda hama ikindi bavuze nuko muri ico gihe haba harimwo acide nyinshi umumate y'umukenyezi agomba kwirinda kubera ashaka kumutera amakarie dentaire cyo bituma agomba kwama ibrosa ku mwanya uko ni kwezi kwa gatandatu nayo tugeze mu kwezi kwindwi turumva rero yuko urukoba gwiza rero lanigo iravaho ahubwo akaza gwa rukoba gwiza gwiki gumwana hama umutwe umaze kuba neza wagarutse mu kibanza ko iyo bitangura umutwe bari munini cyane ariko kwa mezi agenda gabanuka genda gabanuka iyo ageze mu kwezi kwindwi abafise umutwe ungana n'icyakane cy'umubiri wiwe niwo mutwe rero ugize gute womeze neza hama ni uje ubona abagore benshi usanga bavyimba amaguru muja mubibona abandi ugasanga babanebwe mu kwezi kwindwi uko kwezi kwindwi nivyo babiko bagira gute biba biko birakorwa ntuvuga ngo gwaruko baragira gute rurahindurwa hakazi urukoba nyene rumwe gwiza azosohokana kandi n'umutwe we bamaze kugira gute uba bamaze kugabanuka ikindi kiza kuboneka rero turaja mu kwezi k'umunani mu kwezi k'umunani rero noneho vya bihimba vyose bitari bwakure birakura bigatangura bikarambuka noneho bikagororoka none akihindukiza mu kwezi k'umunani niho umwana ahindukiza umutwe ariho benshi abakenzi iyo batabizi uzamba bagiye kwa muganga ngo yo numvise bise oya bise niba biragera ahubwo umwana bagize gute abayihindukije kugira ngo aje mu kibanza akizotuma yitegura kuzosohoka niho agira presentation céphalique ni hashira umutwe hahandi azosohokera rero neza muri rya gufa rya coccyx nico gituma rero umuntu agomba kuba maso ntiwukumve rero umwana yihindukije uja kwa muganga kuko uvyumva bimera nk'ama fausse couche uvyumva wabona umengo nibise mugati ari ibise ariko buryo mwana ngaba ikarihindukiza agiye noneho kugira gute kwitegura abe mu nzira nziza azosohokeramo mu kwezi kw'icenda noneho rero niho umwana aba yuzuye neza aba kwije ibyangombwa abatera imigere abashobora gukina ukamwumva urabona ukuboko urabona urugahindukira akana kaba kamaze kugira gute kaba kamaze gukura igikorwa rero muri uko kwezi kw'icenda iyo icyo navuga ngo poche dezo canke sac amniotique irashobora kugira gute irashobora kumeneka kwezi kw'icenda yo kuzuye neza na ya cordon umbilical iri yugara igikorwa ni iki rero aho hantu hari ibintu Imana yahakoze nasomye numva biranezeze cyane kandi mbena ko Imana ari gitangaza kubera yuko yasanzwe agaburirwa na gwa ruzogi iyo hageze mu kwezi kw'icenda hageze ko umwana asohoka Imana iragugara bya bindi umwana yariteze ko biri bubuze biciye muri cordon umbilical ntibize gwaruzoge ngo umwana rero kagatangura gasonza Imana nibikora ngo kagasonzesha kagatangura rero hajya mwumva rongo nibise kaba kakarondera icyo kujya kakibuze kagomba gahindukira kagomba gihindukiza kaduga kamanuka gakikama kakarondera icyo kajya hamwe naho rangaburirwa hari he akakarondera kakabura bujya hajya muva umwana aravutse aba kaba karushe nico itumubona gasoka karira akomendura ati ndahatswe nari imfiriye hari nuvuga ngo kaba karondera ivyo kajya kabibura gace kaza kakubita umutwe hano hajya muvibisa umuma mukaza ngo yo gacha yifata gaza kakubita umutwe kakubita imigere kakarondera ko mbuzi ivyo hano ndahapfira
kaca gatangura kurondera ingene kugira gute ingene kosohoka niho rero iyo kamaze kugarirwa iminsi ibiri ku munsi wa gatatu karavuga ati ahantu ubu uno munsi sindaharara sishobora kwemera kuhapfira ndarondera inzira isohoka nagushika ntihajya mumva rero ibise bishushe kakarondera inzira gushika n'igihe kagize gute kayitoye kagasohoka mujya mubona ko iyo umwana akomeye ikimuranga gasohoka karira kavuga ati mumbona mvuye kurenda hatswe inzira yari nyiciye hariya ni mu ntabare kaba kariko arondera iki cyo kurya ikizo bigaragaza iyo ugatoye ukagashira ku ibere gaca gatangura gusisa urumva kari gapfuye kari gahaswe cyangwa ati yo ni uri impaye gaca kayigwako nico gituma rero abavyeyi bagomba kumenya ibikorera bakorerwamo nimumva ko no mabwira ngo novuga ngo niremwa rero ariko gukorerwamo ritangaje nimumva ko Imana yagira bakenyezi neza ni naco gituma rero batagomba kwigaburira ivyo ari byo byose kuko muri bo hariko arakorerwa ibintu bigize gute ibintu bidasanzwe rero ikintu ca mbere kigomba rero umukenyezi agomba gufungura ni ibiki kuko barabwiwe ngo mugo ntibagize amadetaye barabwiye gusa ntimuze munywe ibiboreza canke vino canke mufungure ibihumanye ariko ntibagiye bari detaye ngo bavuge ngo ibihumanye ni ibi ibiboreza ni ibi muze mubireke ikintu ca mbere umukenyezi agomba gufata iyo yibungenze akabanza kubishira mu mutwe ndagomba umukenyezi wese abifate nukuri mumfashe mu bifate nabigisha abakenyezi bajya babafasha les sages femmes nabo babeze baravyiga kugira ngo babimenye neza nukumenya neza yuko satani arazi neza yuko mu mezi 3 ya mbere umuntu yibungenze ariho umuntu apfira kandi umuntu akirira ndabisubiramo mu mezi 3 ya mbere niho umuntu apfira kandi hakirira ni naco gituma ugomba kwitaho amezi 3 ya mbere ari umushinga ntaye ari umukenyezi mubafasha abakenyezi banyu kugira ngo mubahe bikwiye mu mezi 3 ya mbere niho vyara umwana muzima amezi 3 ya mbere mwumvise ko ariho umutima uremerwa niho ubwenge bukorerwa iyo rero ayataye kayatakaza abahumvye umwana ni naco gituma rero setani arabizi kubera yuko abizi rero apima mu mezi 3 ya mbere niho abagore bafatwa nirekwe niho atangura kudahwa niho atangura kwanga ibintu bigira kamaro yakumva biragira akadahwa yakumva ibiki akadahwa abandi bakagira ivyo bagatwaririza ibintu bibi bagatwaririza ivyondo bagatwaririza ibiki abantu bose bagatwaririza ivyabo satani arabizi namwe mu bakenyezi mubuze mu mpinyuza kenshi atari yindi ngwara inyuma y'amezi 3 ucisubira kuba mutaraga kaba muzima ugasanga bimwe byo kudahwa vyaheze ivyo gushishwa n'ibintu vyaheze ivyo kwanka umugabo vyaheze ivyo vyose ni satani abikora nihaze hagirira umugore ajana nago ngo ko shaka ikintu cyagisho nyene ngo zoguma ngico nyene jamais ni satani unubutse kwateguye ko tubibigisha tukanabavura kugira ngo mumenye ibintu mukwiye gufata kugira ntaze hagira uwundi mukenyezi yakurikiranye ikiganiro umuntu muzima azosubira kugwarirekwe ahubwo agomba kujya byose kamenya ahubwo bikenewe n'ivyo agomba kujya kugira ngo tuvyera abana bazima dukeneye abana baza gukura iyi si muri uburetwa bwa satani nico gituma tugomba kuvyara abana bazima mugomba rero kuvyiga mukabimenya ko tugomba kuvyara utwana tuzima uduhungu tuzima udukobwa tuzima tuzokura isi muri ubu bugaragwa turimo rero amezi 3 ya mbere ikintu umuvyeyi agomba kwitaho ca mbere na mbere ni ukwitaho vitamine A vitamine A nkuko mubizi ijejwe igikuriro ijejwe kubona ivyo byose rero itabikurikiranye ngo umenye ngo ikintu ngomba kwigaburira ni igiki uravyica iyo vitamine A rero umuvyeyi wese agomba kuyitaho hari ama vitamine novuga ngo agera kuri 6 y'ingenzi atagomba kubura ku mukenyezi wari we wese na Imana yarabikoze yashize ayo ma vitamine mu bintu mushobora gufungura iyo hanse kimwe ugafungura ikindi singomba ngo gume ujya shaka indi kimwe munone iyo vitamine A iboneka he iyo vitamine A iboneka mu makarote iyo vitamine A iboneka mu mayepinari n'imboga zose zibara ry'ugwatsi rubisi ikongera ikaboneka mu mwembe ikongera ikaboneka mu bijumbu bijya bijumbu ndagusanga indani bisa n'umuhondo navyo nyene birabonekamo ivyo biravuze ngo Imana gituma bisize ahantu henshi nuvuga ngo ni wabura muri kimwe uzabironka ahantu ushobora kuba uri ahantu hatamera amakarote curondera epinari curondera izindi mboga z'amapersile imboga ni nyinshi worondera zikagira gute imboga gwatsi uzikunde uzigira umugenzi kuko muri vya bihimba umva ko muri we hariko harakuri ibintu kugira ngo bize bikure bimeze neza bikure bishike ku rugero rwavyo bikure bimere neza kandi bikure binakomeye iyo umuntu yatafashe vitamine A niyo bituma abana babimpumye abandi bagakunda kugwara amaotite ingwara zo mu matwi abandi ugasanga bagwaye amasinezite kubera bataronse vitamine A iyo vitamine A ni ingenzi kandi iyo umuntu ayibuze kwa gukura kwariko kurabandanya mu mubiri wawe kurahagarara
ugasanga umwana akuze nabi niwe usanga afite akaguru kamwe ugasanga undi afite akaboko kamwe undi afite ijisho ryapfu ibyo byose bivana niki bivana n'ukuntu atanose vitamine A ihagije iyindi vitamine y'ingenzi cyane cyane mu mezi 3 ya mbere nubwo bikenerwa mu yandi mezi mu mezi 3 ya mbere ni umuntu mu isango mu mezi 3 ya mbere umuntu abamaze kuba forme habakenero vyagure gusa kubera ari ubwonko aribwo bibikoramwo kugira ngo bishoboke bisabwa rero ubwo bwonko bwe bwari ndabinginze rero mu mezi 3 ya mbere agomba kuronka vitamine zo mwoko bwa B zituma mwana azogira ubwenge azogira ico yubaha azoha ibintu agaciro azibuka azo umuntu wingira kamaro ibyo bintu rero bibonekamo vitamine zo mwoko bwa B ni ingano nuburo n'amasaka ni ibigori ni sesame ibyo bintu kirazira ko bibura kandi ni vyiza ko uzurabicanga ari ubushaza ukabitekana n'ingano ibigori ugafata nk'ibigori bashaka gufata ibigori ugatekana n'amasaka ugatekana n'ingano n'uburo ivyo byose ugashiramo n'ubushaza ibyo byose biraribwa yuko nakujya amasereyale atekeye hamwe niho vyoroha kuba mama kugira ngo ntibikugore kuja kubicanga kurondera kimwe ugafata ukabitekera hamwe ugateka intete mugozi cyane izo zituma umwana wawe azoza ari muzima afite ubwenge waheza gufungura ubwo bushaza n'ingano n'amasaka n'ibigori ugafata urangiriza kubiko bitatu bya sesame bijya biko bito uwo muntu abafunguye neza cyane umwana umwana muzima izo nisabwa kubura icyo bavuga mu kirundi ngo karahara mu Ruganda ntibagira gute ntibacura kirazira kwizo zibura tubandanye akena vitamine C ndanyarutsa kubera umwanya vitamine C yoyo iba iri mu micungwe ubiraboneka ubiri bwinshi abakenzi bibungenze rero mucanga muke kubera yoyo ihindura n'imico amaheredite yo ku bavyeyi babo iyo umuntu afata imicungwe akajya imicungwe akayirirwa ku munsi ajya imicungwe 10 cyangwa 18 bivaye nuko afungura akayiririrwa gatatu mu kwezi ibyo ngo biragenda kagira gute bigakuramwo icyo bita heredite akaronda namba mu muryango nyuma akaronda kabi karakugwamo n'imicungwe yonyene gusa ikazobiheza muri vitamine C rero naho harimo imicungwe hariho pamplemousse hariho mandarine hariho ama citron hariho ibitunguru n'ibindi byinshi kubera amasaha ariko aranyaruka murantunga ndagereza kugira ngo nshike aho nagombye gushika ikindi indi vitamine ikenewe ni vitamine D yo yikunda kuba kuzuba babagore bagomba baryamye bagomba kuba banebwe batagomba gukora ibyo sivyo vitamine ikenewe ni vitamine twa E yo vitamine ijejwe kurondoka yo vitamine E bayibona mu matomati woyibona mu bigori woyibona mu mavuta y'ibigori woyibona amavuta ya tournesol nabijya tournesol hari abantu babijya ruguru birakunda kuba mu kirundo bakabikaranga bakabijya nk'ivyema bigirana navyo biza cyane bafite vitamine E ituma byabimba birondoka bijeje irondoka bigira gute bikora neza hama yindi vitamine ikenewe ni vitamine K iyo vitamine nayo ijeje ibintu by'amaraso kugira ngo amaraso agende ku rugero rwiza kandi ntagume ntavure cyane abe avure mu buryo bwize gute bujanye nuko umubiri ugomba izo vitamine rero zitandatu ntizigomba kubura ku mukenyezi yibungenze hari indi rero ikenewe yitwa folate iyo folate nayo ntikwiye kugira gute ntikwiye kubura folate nayo rero igomba kuboneka cyane cyane muri trimestre ya mbere mu mezi 3 nuvuga ngo ya mbere kandi akaboneka no mezi 3 ya nyuma kubera iki iyo folate iyibuze nukuvuga ngo umwana acavuka aremaye umwana acavuka adafise amagufa akwiriye agira malformation icyo bokwita sina bifida ni malformation umwana avukana novuga ngo nubumuga umwana avukana iyo yabuze icyo kintu bita folate numva nta kintu ronka kiza ndagiye ariko ubwo nyene muravyumva namwe gusa igikuru kumenya aho biva iyo folate iva mu biki iva mu isoya iva mu biyoba iva muri sesame iva mu biharage iva mu bushaza ibyo ukavyibandaho cyane kugira ngo umwana akure neza kandi ntazaze afise iyo sipina bifida kugira ngo ntaze afise ubwo bumuga ikindi iya yibuze mu gice cya gatatu iyo folate gituma ikenewe nuko indacazikoroka igitego kiriyuburura bajya mwumva babandikira amabedireste kuvuga ngo uzoguma uryamye nuko babonye igitego cyabagize gute kiregeye abayabaze ico bita folate ikindi iyo ikitiyuguriye naho usanga bavyara abatageze bakavyara ubuprematire babuze folate nta sezame babaronse nta biyo babaronse bihagije nta so babaronse ikindi akana kavuka ari bwa bwana bufise ibiro bike ugasanga umwe kameze nk'akabeba
nico gituma rero mwumva ko folate ifatanyije n'izo vitamine A B C D na E na K ari ngombwa ko umukenyezi agize gute yibungenze. Ikindi umukenyezi akeneye ni fer, ahandi nagize mu vyunyunyu, akeneye fer, akeneye calcium, akeneye ni vyamwa vyinshi kugira ngo bimushoboze kumukingira muri za ngwara umwana ashobora kuronka kumbure kwaza umwana hadutse ari muje muba haduka kumva haradutse amagripe kumva haradutse ibiki ibyo byose ingwara z'ivyaduka zaduka iyo umuvyeyi yaronse ivyamwa bihagije n'imboga ntaco zishobora kugira gute nishobora kumugira ntakunda kwama agwaragurika ngusange ari mago yake nubwo rero harimwe byo ashobora gufungura hari n'ivyo abuzo nkuko mwavyumvise hamwe nabasomeye yuko yabujije ngo ntuzungu ikintu nakime kiboreza kandi ntuzo y'ikintu nakime gira gute ikintu gishobora guhumanya ibintu babibereza rero umukenyezi agomba kwirinda nibiki ikintu cyambere agomba kwirinda inzoga agomba kwirinda ipiripiri agomba kwirinda itabi agomba kwirinda inyama nyinshi y'anyama bagenda kokesha agomba kwirinda imiti cyane cyane antibiotique hari imiti atemererwa naco gituma kirazira ko umukenyezi apfa gufata imiti yari yose atabanje kuja kubonana na muganga kugira ngo amubwire nuko ameze kushobora kusanga ufashe imiti ugasanga ugiye kwicira umwana wawe rero inzoga igituma bazibujije n'igiki ndagereza kunyarutsa kuko umwanya usa n'uri kurihuta inzoga bazibujije kubera iyo umuntu anyoye inzoga nuvuga ngo placenta nta bushobozi ifise bwo kuzibira inzoga zishike kukira umwana nuvuga ngo iyo unyoye inzoga zigenda direct zigashikira umwana zirukira bwa mbere mu bwonko ubundi zikaja mu maraso iyo zimaze kuja mu maraso rero ziratembera zica ibintu byinshi bwa mbere umwana iyo yanyoye inzoga karaborerwa uzovyara akana gakunda kurira icya kabiri akana kavuka rakamuka ugasanga bimba vyirondoka ntibikwiye ugasanga gafisiga pfuyijisho cyangwa gutwi kwaromatanye ngacaye kwarazivye ibyo yose bivana n'inzoga ikindi ngo yica cyane yica amafyigo ugasanga umwana amafyigo yagize gute yarazivye ugasanga ibimba vyirondoka vyarazivye abuze n'ingene yituma ibyo byose biva ku bantu bafata inzoga bagafata n'itabi bakabinywa bafise bibungenze iyo bibungenze rero ugomba kwirinda ugomba kumenya ko ufitwaye uwundi muntu muri wewe ugomba kugira ibintu gusa bifise akamaro ukirinda ibintu vyose vyonona ubwonko ukirinda kandi kintu kibagira ni isukari nayo nubwo bafashe bya bintu bimwe birema ubwonko yama vitamine bwoko bwa B iyo ufashe isukari iragenda ikavyiba byose ikabikamura bikagira gute ikabikuramo ugasanga waruhiye ubusa kutangwa kuvuga ngo batugisha ibintu byo mu bwoko bwa B ngo umwana wazogira ubwenge ukavyara ikigugu kubera iki ya sukari wagumye ufata yakamuye ya vitamine bwoko bwa B ugira ngo warayiriye kumbi gisuma carayivya arico sukari usanga umwana avusa ari kidebire ikigugu atashikizokumarira ugasanga waruhiye ubusa uvya umuntu atazogira gute atazokuruhura nico gituma rero ivyo bintu tugomba kugira gute tugomba kuvyirinda ntarandire rero kubera umwanya njanye nuvuga ngo abantu bagomba kwiyungura ubumenyi baze basoma igitabo cyitwa Guide de la vie familiale volume ya 2 nirimwe ivyo byose baze basome na Corsin nayo nyene irimwe ivyo byose ne baze basome igitabo cyitwa Santé par les aliments naho baze bisanga byose nababwiye mugira umwete wo kwiga rero kugira ngo ubumenyi bugutere kuvyara abana bazima ure kwigana ivyo ubonye ure kuvuga ngo ndashaka iki oya sinogenda rero ntabavuye ryarekwe nababwiye irekwe rero kuntu umuntu agivura nugufata orti ico bita igisura ugafata igikombe cyaco ugashiramwo akayiko kamwe kibumba cy'icyatsi kibisi ukabirazana ejo mu gatondo ukavyuka ubinywa ukamubikora ku munsi urakirireko ikindi cya kabiri nugufata ikintu bita igitovu ukagisekura ugacanga n'amazi meza ukazunwa karahuri mu gatondo kamwe gato nakandi sasta nakandi mwijoro imana rero ibagirire neza ibafashe kugira ngo ntimusure kugwarire kwe ritume muvyara abana bibigu barariki hari gihe umuntu abura kanya cyangwa gasanga yumvise bikenyi cyangwa gasanga wasanze iganiro hagati nabasaba neza yuko rero ubu kubera ubuhinga bwateye imbere ndagomba ngo niwanyu ku kazi no mu bagenzi mubatumira ibiganiro byacu ikiganiro umuntu muzima ubu kiraboneka kuri Facebook ni warondera hajya bandika recherche ukandika umuntu muzima acha haza ibiganiro byacu kuri YouTube naho nyene hariho urarondera umuntu wandika umuntu muzima naho nyene bigira gute bica biza muri video abagomba kwikurikirana muri video muzobikurikirana kuri YouTube abagomba kwikurikirana kuri Facebook nabo nyene muzokurikirana kuri Facebook mukurikirana ibiganiro byacu kandi tutibagiye no kuri WhatsApp izo nimero baza kubashiraho kuri televiziyo hepfo umuntu ashobora kuzironderako turaboneka kuri WhatsApp turabahaye kazo kugira ngo no kumbuga tuhaganirire kuko benshi babura kanya canke isuko sanga afite kanya gato cyangwa sanga sanze iganiro geze hagati none umushaka kukiraba uri muhira kuri YouTube ukiyagura na video ziba zihari mugakurikirana ibiganiro byacu
Imana rero bagirire neza, ibaha umugisha kandi batera umwete gukomeza mubandanya kugira ubuzima bwiza, ndabibasabiye mu izina rya Yesu. Cisha